Mwaramutse wuzuye inema umukama muri kumwe warahezagiwe mu bandi bavyeyi n'umwana mu ndaya warahezagiye Mariya mweranda wewe nyina w'Imana dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Ijwi rya kabiri. Mariya mweranda wewe nyina w'Imana dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Irya gatatu. Mariya mweranda wewe nyina w'Imana dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Irya kane. Mariya mweranda wewe nyina w'Imana dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Mwaramutse wuzuye inema umukama muri kumwe warahezagiwe mu bandi bavyeyi n'umwana mu ndaya warahezagiye Mariya mweranda mwigeme wa Siyoni dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Mwaramutse wuzuye inema umukama muri kumwe warahezagiwe mu bandi bavyeyi n'umwana mu ndaya warahezagiye Mariya mweranda muvyeyi wa ekleziya dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa 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 dusabire twebwe bononye uno musi tuzopfa. Ico ni igisabisho co gutazira Bikira Mariya nk'umuvyeyi wa Jambo, umuvyeyi w'Imana, umwigeme wa Siyoni, ni ukuvuga uwagiye mu kibanza cacu akemera iryo atumweko n'umukama. Uko kwemera kwiwe niho kwatumye twuzuzwa imihezagiro muri Yezu Kristo. Tumutazira kandi nk'umuvyeyi wa Ekleziya. Muribuka ikana mu bugarire, muribuka amajambo Yezu Kristo yabwiye
Yohani ku musaraba yerekeye Bikira Mariya. Muribuka kandi ari kumwe n'abigishwa ba Yezu Kristo mw'isenakuro bariko barasaba umuzo wa mutabazi, wa wundi atumenyesha ukuri kose kwerekeye Yezu Kristo. Mukama rero abahezagire.